hadi 14. Icete cya mbere Pawulo yandika Abikorinto igice cya 15 umurongo wa 42 gushika kwa 44 haranditswe ngo no kuzuka kw'abapfuye ni nk'uko habibwa ikibora hazugwa ikitabora, habibwa igikengerwa hazugwa ic'icyubahiro, habibwa ikinyantege nke hazugwa ic'inkomezi, habibwa umubiri w'inyama hazugwa umubiri w'impemu. Amen. Haleluya. Amen. Bwana wetu asifiwe sana. Mwambie Yesu ashimwe cyane. Amen. Paulo alifunuliwa siri hii. Paulo yarahishuriwe rino banga. Watu walikuwa wanajiuliza, Abantu bahora bibaza, sasa watafufukaje watu? mbega abantu bazozuka gute? Wenyewe walikufa, Abantu bapfuye tukawazika katika udongo, tubahamba mu ivu, miili yao imeoza. imibiri yabo yarabuze. Paulo anasema ndio, Paulo avuga ati yego, kama vile kuna tofauti ya nyota na nyota nyingine, nk'uko hari itandukaniro ry'inyenyeri imwe n'iyindi, na ndio vile kwa watu wanaokufa itakuwa hivyo hivyo. niko bizomera no ku bantu bamaze gupfa. Wenye walikufa nje ya Kristo Atabapfiriye hanze ya Kristo watafufuka bazozuka, kwa hukumu ya milele. bazukira urubanza rw'ibihe bidashira. Wenye walikufa katika Kristo Abapfiriye muri Kristo watafufuka kwa fahari ya milele. bazozukira umunezero w'ibihe bidashira. Neno la Mungu linasema Ijambo ry'Imana riravuga, wenye waliokufa watafufuka. atabapfuye bazozuka. Ulizikwa Warahambwe na mwili wa kuoza, uhambanwa umubiri ubora, lakini utafufuka na mwili wa utukufu. ariko uzozukana umubiri w'ubwiza. Amen. Amen. Umepandwa uko mzaifu, Wabibwe mu ntege nke, lakini utafufuka na utukufu na nguvu. ariko uzozukana ubwiza n'inkomezi. Amen. Amen. Ulipandwa mwili wa nyama, Wabibwe mu mubiri w'inyama, utafufuka na mwili wa utukufu. ariko uzozukana umubiri w'impemu. Ni wanani watafufuka na mwili wa utukufu? Mbega ni bande bazozukana umubiri w'impemu? Ni wanani watafufuka na mwili wa ushindi? Ni bande bazozukana umubiri wo kunesha? Ni wenyewe walifia katika Kristo. N'abapfiriye muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Watafufuka na mwili wa utukufu. Bazozukana umubiri w'ubwiza. Daniel anasema Daniel aravuga siku ile ati kuri urya munsi wenyewe walimtumikia Bwana vizuri, abakoreye Uhoraho neza watangaa. bazokwakaka. Wamoja watangaa kama jua, Bamwe bazokwakaka nk'izuba, wengine watangaa kama nyota, abandi bakake nk'inyenyeri, wengine watangaa kama mwezi. abandi bakake nk'ukwezi. Maneno tuko tunayasema Ano majambo turiko turavuga haya muhusu mama Kazingo tena. ntabwo araba mama Kazingo. Haleluya. Amen. Yanakuhusu wewe. Araba wewe, Yeye alishamaliza vyake. we amaze kuheza Na ibyo. wewe tunasema Nibyo turiko turavuga ntari karabyumva, tunasema kwa ajili yetu sisi ambao tungali wazima. ariko ibi tubivuga ku bwa twebwe tukiri bazima. Bwana tusaidie Baba sana. dufashe cyane. Unataka Urakeneye ufufuke na mwili wa utukufu. kuzukana umubiri w'ubwiza, Unataka ufufuke na mwili mzuri. ukeneye kuzukana umubiri mwiza. Umpokee Yesu. Wakire Yesu mu buzima bwawe, Na hiyo siku kandi kuri uwo munsi utafufuka na mwili wa utukufu uzozukana umubiri na w'ubwiza, mwili wa kung'aa. umubiri uca ibibatsi. Haleluya. Amen. Hata kama ulikufa huko mzee sana, Naho bapfuye ushaje cyane, ambao sura ilikuonyesha kunjama kunjama, aho mu maso hari hamaze kwizingazinga, ile siku utafufuka na sura ya mtoto kuri mdogo. uwo munsi uzozukana ishusho nk'iy'umwana muto. Amen. Amen. Malizie hapa Reka duheraheze hano katika Ufunuo wa Yohana. mu byahishuriwe Yohana, Ufunuo wa Yohana sura yake ya 13 byahishuriwe Yohana igice cya 13, ya 14 igice cya 14 mstari wa 13. umurongo wa 13. Soma ndugu. Byahishuriwe Yohana igice cya 14 umurongo wa 13 haranditswe ngo
numva ijwi rivuye mu ijuru rimbwira riti andika, uhereye none hahigwa bapfira mu mwami. Kandi mpwemu aravuga tsegome ngo baruhuke ubutame bwabo, kuko ibikorwa byabo bijyana nabo bibakurikiye. Amen. Amen. Yohana akafunuliwa akasikia sauti toka mbingu. Yohana arahishurirwa yumva ijwi rivuye mu ijuru. Anasema andika. Avuga ngo andika. Naam. Uhereye none heri harahiriwe wafao katika Bwana tangu sasa. Abapfa bapfira mu mwami ubu nyene. Ndivyo niko biri, ndivyo Roho anasema, niko mpwemu avuga, ili wapumzike kwa kazi walizozifanya, kugira ngo baruhuke ibikorwa bakoze na matendo yao n'ibikorwa byabo bijana nabo bibakurikiye. Heri wafu wafao katika Bwana. Arahiriwe abapfa bapfira mu mwami. Wenyewe wanakufa katika Bwana ni wakina nani? Bega bapfira mu mwami ni bande? Ni wenyewe walimchagua Kristo kama Bwana na maisha yao. Ni babandi bahisemwo ko Kristo babera umwami kama mwokozi wao, ko yo umukiza wabo. Ndio Bwana anayesemeka, niwe mwami avugwa. Wanasemeka hapa wao ni waheri. Aha bavuga ngo bobo barahiriwe. Amen. Amen. Je, ulishampokea huyo Yesu katika maisha yako? Mbega uramaze kwakiriwa Yesu mu buzima bwawe? Sijui kama hujampokea ufanye haraka ndugu. Sinzi kutaramwakira ukore ningoga mwene data. Sababu kifo kuko kinakuja. Uraza. Tunatembea nacho. Tugendana nako. Mwanadamu kama yuko anatembea, mwana w'umuntu yari karagenda anakanyaga udongo, agenda honyora ivu, anasema ninakukanyaga, agati ndaguhonyoye, ariko uzohambwa mu ivu, urongo itakumeza, ivu rizokumira. Bwana tusaidie sana. Mama tufashe cyane. Ndio kwa maana hiyo muhimu ni hii. Niyo mpamvu icakamara ari iki? Kumpokea Yesu Kristo katika maisha yako. Nuko kwakira Yesu Kristo mu buzima bwawe. Yesu nampokea ungali na pumzi ya kusema. Yesu yakigwa n'umuntu agifise impwemu zo kuvuga. Amen. Amen. Biblia inatuambia katika Waebrania. Biblia inatubwira mu Baheburayo 9:27. 9:24. Inasema hivi, avuga ngo kama inavyowekewa kwa watu kufa mara moja, nkuko abantu bose bagenewe gupfa rimwe, na baada ya kufa n'inyuma yo gupfa hariho urubanza. Sisi sote watu, twebwe twese abantu tunawekewa kufa mara moja, tubikiwe gupfa rimwe. Ukisha kufa tu, umaze gupfa, Mungu anatoa pumzi yake muri Imana ikakura impwemu zayo muri wewe. Yenyewe kitabakia tu, ikiba gisigaye aba ari urubanza. Hakuna hatua ya katikati pale, nta ntambwe iri hagati yo ngaho. Aseme tu atakuwa kwanza hivi, atakuwa kwanza hivi. Ama ucuvuga ngo urumva mpejeje gupfa ndocamera gutya cyamere gutya. Hakuna. Oya. Baada ya kifo ni kungoja. Inyuma yo gupfa ucurindira urubanza. Hata tukuombee namna gani, naho twogusengera amasengesho ameze gutya. Sasa kuna wewe unasema acha tuombee wenyewe. Kuko harabavuga ngo reka dusengera abapfuye. Biblia yasema. Biblia ibyo ntabyiravuga. Baada ya kufa ni inyuma yo gupfa n'urubanza. Ngoja ikurindira urubanza. Ndio kwa maana utengeneze maisha yako. Niyo mpamvu ukwiye gutunganya ubuzima bwawe. Hata watu watatoa vitu ya aina gani, naho abantu botanga ubutunzi bumeze gute, miezi na miezi, kugira ngo abantu bagusengere imezi n'amezi, wanabadilisha ukishakufa. Nta kintu na kimwe ashobora guhindura umaze gupfa. Mambo yanaweza kubadilika wakati ungali mzima. Ibintu bishobora guhinduka mu gihe ukiri muzima. Amen. Amen. Kwa hivyo ndugu yangu, ubwize rero mwene data, tazama maisha yako, raba ubuzima bwawe. Je, nina uhusiano mzuri na Kristo? Mbega nafitanye imigenderanire myiza na Kristo? Nina uhusiano mzuri na Mungu? Mbega nafitanye imigenderanire myiza n'Imana? Au uweze sema uko na uhusiano mzuri na Mungu na una uhusiano mzuri na jirani yako? Ushobora kuvuga ngo ufitanye imigenderanire myiza n'Imana kandi ufitanye imigenderanire myiza n'umubanyi wawe. Sababu Mungu anasema, kuko Imana ivuga ngo utanipenda mimi na upende jirani. Mbega wonkunda gute jewe udakunda umubanyi wawe?
Unaniona mimi? Ubona jewe? Haunioni? Jewe ntumbona. Penda kwanza ulijibu. Banza ukunde ujya mu banyu wawe. Na utakapompenda huyo, Ni wakunda uyo. ndio na mimi. Niho nanjye uzoca unkunda. Amen. Amen. Bwana atusaidie wapendwa. Uhora dufashe bakunda. Ujue kama siku moja tutalala kama hivi mama Kazinguruzaliya. Umenye yuko igihe kimwe natwe tuzoryama nk'uku Kazinguruzaliya aryama. Inachofuata Igikurikira ni urubanza. mimi na wewe tungali na wakati wa kuandaa njia yetu. Jewe nawe turacafise akanya ko gutegura inzira yacu. Ya kuchagua kile tutakuwa kisha. Cyo guhitamwo ico tuzoba nyuma yo gupfa. Na ndio maana Sulemani alisema, Ndio mpamvu Salomo yavuze, heri siku ya kufa arahiri umunsi wo gupfa baada ya siku ya kuzaliwa. hakuba umunsi wo kuvuka. Siku ulizaliwa au kuchagua kwenye Umunsi wavutse wahisemwo aho uzovukira. ulisikia tu puf unafikia kwa familia. Wisanze uvukiye mu muryango runaka. Bwana atusaidie sana. Mama dufashe cyane. Lakini wakati wa kufa Ariko igihe cyo gupfa unaweza ukachague. urashobora guhitamwo. Nafasi ni mbili Kandi ibibanza ni bibiri gusa. kama vile nilishataja. Nkuko namaze kubivuga. Kuchagua uzima wa milele. Yo guhitamwo ubugingo budashira. Na uzima wa milele tunaupata Kandi ubugingo budashira tuburonka kupitia Kristo. mu kwakira Yesu Kristo mu buzima bwacu. Amen. Amen. Acha tuombe. Reka dusenge Imana. Mungu Baba yetu uliye mbinguni, Mana data wacu uri mwishu, tunakushukuru kwa maana uko Mungu. turagushimiye kuko uri Imana. Ni wewe uliumba mbingu na nchi, Ni wewe waremye ijuru n'isi, vinavyotuona na tusivyoviona. ibyo tubona n'ibyo Ni tutabona. wewe Mungu umemuumba kila aliye hapa, Ni wewe waremye umuntu wese ari hano, na kila aliye hapa umemwekea siku yake ya kandi uwo ari we wese ari ngaho wamurikiye umunsi wo kuva mu isi. Kazinguruzaliya ulimwekea siku ile aliyetoka katika ulimwengu. Kazinguruzaliya wari wamubikiye ujya munsi nyene yavira mu Na mubiri. sasa tunakuja kuweka mwili. None tuje kubika umubiri we hano. Ingekuwa heri kila mmoja ajue Iyaba byari byiza umuntu sisi wese ambao akabizi. tuko hapa, Kuri twebwe turi hano ajue kuchagua mbele ya wakati. kugira ngo amenye guhitamwo hakiri kare. Injili inahubiriwa, Ubutumwa bwiza buravugwa. Yesu Kristo anatufanyia neema ili tuwepo. Yesu Kristo atugiriye ubuntu kugira ngo tuzobeho. Wakati ni wakati, mambo yanaweza badilika. Igihe ni igihe ibintu bishobora guhinduka. Hata kama ulimwengu ukaweza kuendelea ukiishi, Naho mu isi wabandanya ubaho, lakini wewe ujue kesho ariko ntuzi ejo hawe canke igihe Imana ishobora kugutwara. ujipatanishe na Bwana. Ibyo wihuze n'Imana. Ujipatanishe na Bwana. Wihuze n'Imana. Toka katika hali mbovu. Va muri izo ngeso mbi. Toka katika hali mbovu. Va muri izo ngeso mbi. Jenga amani na watu wote. Niwubaka amahoro hamwe n'abantu bose. Na uwe na ule utakatifu Kandi ugire kujya kwera. ambayo bila hao hautamuona. Utagira ukwera ntuzobona Imana. Asante Bwana. Urakoze.